Ewe ngaha nugukwera ndahwereye inza rigomba nyice ahubwo ndagwa mu bana ahubwo ngoma nomoke. Ikintu cyambere gishavuza abagabo, ikintu cyambere gituma abagabo baba bamesha. Hamwe umugabo ushobora gusanga ari virira nyine yaviri ni umugabo adafite amafaranga. Ubundi umugabo adafite amahera ubonye anezerewe. Uwo mugabo vraiment aba ari kanyange. Nukuri umugabo wese muzima yabuze amafaranga aba yashavuye kuburyo atagino kimwe umuzandira yemwe biragoye. None ufise nk'umugore asesagura umugore iyo aronse amafaranga ikintu cyambere yumvira mu mutwe ari Rolex. Ikintu cyambere yumvira mu mutwe ari gudire. Basi ikintu cyambere yumvira ari style. Voilà, ari style. Umugore ikintu cyambere yumvira ari kugurira amamega bwa busore bwirwa aramubwira ati I love you chouchou. You are so cute. Kishimira inshuti nuki ati mukunzi ufate n'akanwa kawe no kumugore wawe mufumbatira. Bwa mbere ku mabanga yabubatse. Kuko menshi babazi nyine yuko baba barihanganye bacihanganye bakira amasugi. Iki gikoresho cy'umukama bagikoresha guki. Apana bya n'ubu bageno gasanga yibere ku idarapo ari muri gardava kandi atari umusirikare. Ndakubwiye ngo saliwa oya. Urumva ati birasaba ko winyakatsa. Ushaka bakikama barabibayagira ico gihe barabibabwira apana kubura fabwira ngo muri za nyimba ari bride shower umwe wese akubwire ngo ingorane ngo urumva ngo abakabo bubu nizo guponda abakabo nje nk'imisi mikuru ibintu by'imisi mikuru sinzi ko ari ubijeri ngene bihagarike ibintu by'amashawashawa amagrupe nk'igihumbi ubu nta mugore numwe atagavuru burya abagore muzimvema mufisa akazi kandi mane bahezagire hamugore yumva ati none ndamuhibibero ndamugirira ubuyi mu bisanzwe umuntu kugira ngo azo ubone ingeso ziwe kugira ngo ingeso ziwe zibe zanyazo mu gihe azoja kubaka nuko ingeso ziza guhera akiri muto bavuga ngo igiti kikorwa kikiri gito kimaze gukura gisha kivunika hari imico yagira atituka nubwo batubwira ngo tuba twarenze imico nta kazamva nk'ibi twivuge ngo vy'ibihimba vyirondoka ngo harenze imico ngo bavuze ibisutwa ngo ikiri biki mico twari bayita ngo ikiyo mico twari ko nabajije tiyo mico bayita gute utimwira ibiri uwo buze twaba twarenze iri turavugana ku rukundo umubano canke se inyifato z'abantu baba bimirije gushinga izabo no kuvuga ngo babantu bavuga ngo bareze barageze babantu bageze mu bigero ariko kandi turakubitira no mu rugo turabe bamwe bamaze kurugeramwo ni inyifato izahe bogira duhere kugwaruka babantu uvuga ngo barujuje imyaka wa muntu baba yiyumva ati je ndageze ndumva ko noshinga ugwanje ni yihe nyifato yogira yo kwitwara gute kugira inyifato agize no munsi itegura urugo rw'akarorero azobamwe muri kazoza diko ijambo ry'Imana tubwira ngo abantu banje bishwe no kutamenya baranduwe no kutamenya bisobanura ngo rero burya kandi igiti kigororwa kikiri gito bisobanura iki rero bisobanura ngo umuntu ntagira inyifato nziza ntitegura inyifato nziza yo kuzoja kubaka ari kwageze ko yubaka Diko Entertainment. Turaramukije aho muri hose ku mpande zine z'isi twizera yuko mumeze neza twege mumvise twagarutse nuko akarido kaba kakingutse impore Imana igakomeza kubikora bigakunda ni nako mu buzima busanzwe tuba tugenda twigana cyane ko buno buzima burya ngo riba ari ishure rihambaye hanyuma rya shure ntabwo rishoboka hatabayeho ikintu citwa urukundo eka noneho iyo wamaze kubona umuntu nk'ubu kuri kamera umenya yuko ahanini tuba tugiye kuyaga kuri ibi na biriya cyane ibikorerwa mu kibano tukayaga kungo n'imiryango ari navyo usanga hanini byiganje mu gihugu ari navyo bicubaka jewe nitwa ndi kuri Leonce Desane bwa Dr. Love aka Diko aka the Ambassador nuko bimeze ino ni Diko Entertainment turabashimira gose uburukundo mutwerekana ntajye umunsi ku munsi mu kubana natwe twongera gushimira uno mutumire witeka tunamuha ikaze yitwa The Living Legend abenshi bamumenye nka Renine Mana ariyo mushinga nawe turakwakiriye kuri Diko Entertainment Moro cyane yego ndabashimiye cyane gose najewe no ganda baramutsa bakunze ba Diko Entertainment apana ba Diko Entertainment yego nizere ko muri bien hamanda nabashimira na cyane rero hano ndabashimira ni ku ma commentaire mugira ajya ma commentaire mu kirundi ni ngwiki twovuga twovyita ivyiyumviro ngo basiga
commentaire ni ciyumviro umuntu agira gitewe n'ikindi kintu yari yabonye urumva burya niza ko byagura bikango ikirundi kirakenye ubundi dore gukorana ikiganiro no mu mama bita Tantine Jackie yavuze ati ikintu ca mbere gikenye mu indimi za mbere zikenye ati ni kirundi cyane cyane mu bihe by'amabanga abubatse amabanga abubatse ngo arangurwa mu cyongereza no mu gifaransa bambe nako ngo no mu giswahili urahakuraza ikintu niyumvira bigeze mu mabanga yabubatse sinibaza ko kirundi gikenye ahubwo menga hari amajambo aza kuba ateye isoni kuyavuga mu kirundi ariko ukaba yavuga mu zindi ndimi ni kirundi izindi ndimi si kirundi cyo mvuze nk'ubu mbwira base vuti uvuze ati nk'ubu akarorero ijambo bangeza aho ndakoresha n'igihe bitango you are so sweet baby you are so sweet baby mu kirundi wacu vuga ngo iki mu kirundi wacu vuga turi mwiza mwamikazi yari wacha wigana melanine ngura sose uraryoshe ariko jo akukavuze mu kirundi manumva katederanje ahubwo gusa ndabimenyere cyane nko kubihimba bimwe ibikorwa bimwe bikorekerwa biri hagufi yaho hantu ubivuze mu kirundi menga urasheguye muga mu gifaransa mu congereza menga ibintu bisa nk'ibihega diko ko wize communication nk'akarorero uno musaro uburyo kuvuga ngo twarakoze sex umva umenga biroroshe muga bishire mu kirundi umva menga kise kiremera cyane mu kirundi wacu uvuga gute nawe twarakoze akantu none tuntu twose ni sex kandi ubwo busurwa bwawe ushatse uzobugabanye umuhungu uzagabanye busurwa burya si byiza kubera ko tuko turaja mu ijuru ariko ubundi bajya babivuga mu zindi ndimi ijuru ryabo ntiribaho rero hari ahubwo umufaransa akivuze mu gifaransa ciwe nawe abafaransa bamwumva soundinga gute nawe nibaza yuko babumva menga yasheka bye yashekuye mbe waruziga diko ko ibihimba vya mbere vyubashwe yego bifise igiciro kinini ku Mana ko ari ibihimba vyirondoka kubera ari ibikoresho vy'Imana ikoresha kugira ngo ireme umuntu hamwe coremera gusumba nkuno munwa uri kurakoresha mu ivuga butumwa tugiye gutanga none abatavuga ntibabaho urambwira uba hatagifise ndavuga igitsina ciro igihimba cirendoka sinibaza ko yaba nitwa umuntu kabisa utagifise sinzi ko wakwitwa umuntu wavyumvise rero utanguye kuvyemera ko ari cyo gihimba gikomeye oya kiri mu bikomeye n'ububiko bwacu none umuntu ese ntukendera hejuru wese nk'ubusaya ushatse ntiwagitwara hejuru oya hama amaguru nawe kandi aca avuga ngo kizanye ivyo kugumuka mise nibuka jo bundi nabavuze ati biriya bintu biba byitekaniye byibera mu karere k'umutekano ni muri ire mu bisanzwe murire tare kugasanga umuntu akavanga urumva ngo naraganjwe ngo umubiri urangora ngo nisanga vyabaye ibaza tani garama zingahe gipimo gishobora kuba kitaremereye gishitse ku munzane muga mu buryo bw'impwemu kikaba copima vyinshi buryo bwiki bw'impwemu ariko shakira ja mu mpwemu twavuze igihimba mbe haje ni hatari sana kabisa nuko banakiye nine bana ariyo n'umuzi turayaga ku bintu bibiri bitarenga ntibirenguke turavugana ku rukundo umubano canke se inyifato z'abantu baba bimirije gushingiza abo no kuvuga ngo babantu bavuga ngo bareze barageze babantu bageze mu bigero ariko kandi turakubitira no mu rugo turabe bamwe bamaze kurugeramwo ni inyifato izahe bogira duhere kugwaruka babantu uvuga ngo barujuje imyaka wa muntu baba yiyumva ati je ndageze ndumva ko noshinga ugwanje ni yihe nyifato yogira yo kwitwara gute kugira inyifato agize uno munsi itegura urugo rw'akarorero azobamwe muri kazoza diko ijambo ry'Imana tubwira ngo abantu banje bishwe no kutamenya baranduwe no kutamenya bisobanura ngo rero burya kandi igiti kigororwa kikiri gito bisobanura iki rero bisobanura ngo umuntu ntagira inyifato nziza ntitegura inyifato nziza yo kuzoja kubaka ari ukwageze ko yubaka ari uko aba akwije imyaka yo kubaka oya ni nko kuvuga ngo uzohava utunga ngo ari uko ngo manje guheza amashuri ngo uzohava ngo utangura kurondera ngo ari ukurongoye canke ari ukurongowe biba byamaze kuguhanga bisobanura rero bisobanura ngo rero mu bisanzwe umuntu kugira ngo azo ubone ingeso ziwe kugira ngo ingeso ziwe zibe zanyazo mu gihe azoja kubaka
nuko ingeso ziza guhera akiri muto Yego. bavuga ngo igiti kikorwa kikiri gito kimaze gukura gisha kivunika bisobanura iki rero nukuvuga ko ubundi hari imico yagira tituka nubwo batubwira ngo tuba twarenze imico nta kazamva nk'ibi twivuge ngo vy'ibihimba vyirondoka ngo yango harenze imico ngo bavuze ibisutwa ngo ikiri biki mico twari bayita ngo ikiyo mico twari ko nabajije tiyo mico bayita gute utimwira ibiri uwobuze twaba twarenze iri yo kuvuga ibintu mu mazina yavyo na bibiri bivuga Bibiliya yo ni bivuga gusumba n'abandi bose ibaze rero irinze bivuga pe ne bibiri bivuze we urinde urumva rero nukuvuga ngo bukera umwana w'umukobwa yavutse n'umwana w'umuhungu yavutse kenshi babakwesha bakira abana bakira bitambambuga batani byo banazi nukuvuga rero wasanga nk'ubu we nk'akana kawe k'agakobwa twagashimye mu muryango wiwanyu tukatubona ko famille ziyiwawe ni iwacu tuba turi ku buringanire bumwe nta byenda bavuga ngo umukene kwaca gukoresha ngo mu bantu mu babose cyangwa mu bonse ngo gikoresha mu bakene ivyo byarabaho oya baraba imiryango iringaniye kuvuga ni hajya havuye tebatanganya amatako ntibogera hamwe bari bakaza rero nukuvuga baba bagenzi abagenda nkubu gasanga nkubu nk'agahungu kiwanje kashimye agakobwa kiwawe yapana bo bashimye twebwe iwacu twagashimye nk'umuryango turabona ko kajya kademo ko kwadiko kubera nakajya agahungu kacu twaca tuji inama ro n'ingingo mwico gihe twaca haca kugwiki haca aba gukurikirana indero zabo bana bose ko ari babiri bakabakurikirana guhera mu buto bwabo nukuvuga mbonye akakobwa ko mu kawe karazana ibintu by'uburofa bwa ati wewe naho yayatura umukata ni byashoboka ko kokura nkanko gakobwa kanje agaca kikundira gahungu ka Santreze nk'akarorero muri ico gihe bavuze kera nta burenganzira afite bwo kuja gukunda wewe umuhungu warataye ugasanga bakuzaniye idemo kumbe ntumenye ko iryo demo bari kurikanye kuva mu bwana bijya wumva ngo batabasanga babazaniye nk'abagore baba mukurikanye kuva mu bwana ico ni cyambere hanyuma ikigira kabiri nuko nk'ubu umwana w'umukobwa agiye kuramukanya kwa bayinasenga wasanga iyo agenda kuramukanya yagenda asezeye nivyo amaze gusezera rero nuko atahutse agenda kararayo atahutse icyakorwa nuko nyina wiwe yamubwira ati mukobwa ingo ngaha agaca kujyamika ku gitanda utambaye akagusuzuma yuko atavyo waparanganije uwo muco waraba uwo niwo ntarinzi nukuvuga iki rero iyo ugiye ruga ukaja kuramutsa abavyara uko hari ibintu bitako vyaruranya burya bakuze n'abakuzindi sivyo no munsi yareka iyo vyaruranya waruze ngo namakofe bahana bya bindi ngo vyasaye bijyana abana birukanga nabo bana bakubitanishi hari bindi se biba mu mico hagati y'abavyara birenze abavyara bagira utuntu bagira ngo bita ngo gatatu kambira isheti katatu kankoni yari umukino wo kwinyegezanya yaravuga ngo saye ngono urumva ngo saye ngono mu nyuma no cyajwi rikanyika hari abinyegeza rugasanga binyegeje no kubikino nka bitanu batigeza bose bakugoboroka abaza ati abantu nyimba bagima namba kumbe rero bari mu muco wo kuvyaruranya kuvyaruranya urumva rero nukuvuga iki rero umukobwa azi yuko ico uwo mugigwa ubaho uko atahutse bamusuzuma ko atavyaparanganije avyerirwa araparanganya kuko warahanwa nukuvuga waba umeze nk'igicibwa mugabo bugashaho umwana aragenda ugasanga yirariye muri gera saa 9 mu batamu saa 9 saa 10 yo sinzo raje tireko iki bahita ku mutwenzi ati none hari urabona vayo ku mutwe hata umutwenzi utaratambika kumbe haja dimanche mugenda gusenga uja gusengura n'abandi bariko barazempera salam Shemeshi ngora salama rero no kuvuga yuko itigoroka kigira gito izo ngeso niho vuga ngo uzozitangura ruko ngo umuntu ageze nico gituma no musuza gusanga ingo zitariko zirashoboka kubera ko nta ndero kuziko bagifise uno muzi kera harabaho imbere yuko umukobwa aje kurongorwa yabona nayi nasenga akabona nabanyinabo akabona n'abasaje nyene abasaje family aba family bari saje mu muryango bakamenya ati uyu n'umuhanuzi akomeye kuvuga yuko umukobwa iyo agomba kuja kubaka ikindi cyagiye gihinduka nuko yaragenda akabonana na bayinasenga nabanye nabo baza ngo bamubwira iki bamubwira ukuri kubijyanye n'urugo bakamuhera ubwa mbere ku mabanga yabubatse kuko benshi babazi nyine yuko baba barihanganye bacihanganye bakira amasugi bakamubwira ati wewe iki gikoresho cy'umukama bagikoresha guki
apana bya ndu bagenda ugasanga yibere ku idarapo ari muri gardava kandi atari umusirikare nindakubiye ngo saliwa oya urumva ati birasaba ko winyakaza ushaka bakikama barabibayagira ico gihe barabibabwira apana kuburafa abwira ngo muri za nyimba bride shower umwe wese akubwire ngo ingorane ngo urumva ngo abakabo bubu nizo guponda abakabo jenje nk'imisi mikuru ibintu by'imisi mikuru sinzi ko ari ubijeri ibintu bihagarike ibintu by'amashawashawa amagrupe nk'igihumbi nta mugore n'umwe atagavura bijye ibintu babiyagira mwe bayaga iki hagiye bose barakavura kugira ngo nkamara gukotiza ngo bari mu bintu ngo by'amashawa ngo bride shower ngo baby shower hinzi ngo bagaca ari ubugi nk'umubuzi cyagize mu bitanda zikifotoza bijya bintu rero sa wamubibona bambaye intuzo zigero bafotoza inyorosa bambi inyuma ahafise atahafise abuza ngari nk'ibati mugo gasanga ngo bijya binavyo nibiki ubu byaroroshe ubu ngo utabifise arabikura ku isoko barabidandaza babita makariyo bandiya bavyita makariyo bandiya rako narinzi kuba inasenge bakabayagira rero barabayagira bakababwira ingene ashobora gukoresha igihimba cirondoka baraheza bakabaganiriza bakabereka uburyo umugabo nkuba tashe yashavuye umwakira uburyo rero nk'umugabo anezerewe umufata umugabo yanezerewe hari ivyo urashobora kumugirira umugabo yanezerewe akanezerwa gose hari akugwa muri mudavayo kukanuka tonya gusa abagabo Imana yaremye abagabo kweri bari komeje kweri mugabo je sinzi yuko bizava bironka iyo berera nk'abo ubu abo bishavuza kujya kwa abana abagabo bishavuza hamwe yigumura nyine hamwe ababuze nyine nkaho yorira burya abagore mu nzima mufisa akazi kandi Imana bahezagire hamwe rero mvati none ndamuhibibero ndamugirira ubuyi inde ubigirira umugabo uwo uri kuriyumvira umugabo yigumuye none hamwe kwigumura kwiwe kohozwa no niyo bibero wari kuravuga kunywa ubuyi iki none bibero ni iki reka tubanda iganiro diko bibero baje ko ari nko kumusukira amata kinwe turavuga ingene bati ingene ingeso z'umuko kumusukira amata rero sawa inkongoro y'abakuze niko bahita hanyuma no kuvuga bakamwigisha byose ibyo by'amabanga bubatse bakamwigisha ingene umugabo ategezwa kwifata ndako umufata anezerewe ashavuye umugabo afise amahera cyangwa adafise amafaranga reka ndabibiri bino banga sinda hacena harengana ikintu cyambere gishavuza abagabo ikintu cyambere gituma abagabo baba bamesha hamwe umugabo ashobora gusanga ari virira nyine yaviri ni umugabo adafise amafaranga ubundi umugabo adafise amahera ubonye anezerewe uwo mugabo vraiment abari kanyange Pana Sandra mugabo Pana Sandra ariko nukuri umugabo wese muzima yabuze amafaranga aba yashavuye kuburyo atagino kimwe umuzandira yemwe biragoye icyo kintu nico kubera iki mugabo nabanye bibaza ko ari uburyo wumva nisi yakubihiye ubwo bafise ubwo bakubera ko abazi ko umugore amusaba ikintu ari cyo cyose uraza umugore agusabye ikintu kakibura mana inyisho ibigoye kumubwira ngo oya nta hazi ibibazo byinshi none uyu muntu ntiyaba ari ku muntu afite amafaranga ntaza ko umuntu wara kandi baba batwaye uyu muntu kweri ntibuce tangura kungaya kubera ko atamafaranga amahera Imana ihezagira abagabo baha amafaranga menshi cyane gose ahubwo ni yabasha ibaha amahera usingorane n'abagabo baronza amahera arenze acaje gucamo abagore ni ngorane burya n'Imana yaje iregera byinshi kwe ako kantu uvuze karakomeye ari umumama rwigeze kuyaga mu kiganiro aravuga ngo uzi ko hari abagore benshi no munsi bicara bafise imitwaro bagasengera abagabo ngo amafaranga bafise ahombe kubera ukuyaronka kwabo kwatumye urugo rutandabagirana umwana avuze ati kuja mu masengero ahubwo abakwe gusenga bavuga ati bana ukabanje umunsi amafaranga kubera ko nibo bari sanse kuronka amahera mu bisanzwe ati umugabanje umunsi amafaranga umuhe n'umutwe wo kuyakoresha yego uraza ufite umugabo akora yego ashobora gupambana agahezagirwa karonka amafaranga hamakibuka gukoreramo Imana sha yego aba ari umugabo ari royo w'icitegererezo ariko ari umugabo yambwiye ngo je umugore ngo ntiyemera ngo yuko dutangigira 10 haye no gukamureka none wewe n'umugore bibaza ngo ndazojana n'undi mwijuru ahubwo byoshoboka ko umugore akubuza burundu gutanga ica 10 hari abagabo umuhungu batinya abagore kandi abagabo ndabemera rero rimwe mugabo batinya abagore kubera ko kenshi ari usanga bataburofa bashobora kuzana hari umugore ashokora bati we ariko gantoze we aho nubona ko koze akakubuza gukorera Imana neza neza ukaramunika amaboko tebana ko umugore avyanze igera 10 sinzongera gutanga nta bagabo zibaguye kubera abagore ba ariko nuko utamenye ko ijambo ry'Imana rivuga ati umugabo ahambirwa ku mugore wiwe akiriho
canke umugore ahambirwa ku mugabo wiwe akiriho icambo riranditse muri Bible. Ubona gute nk'ubahise abikora mwibanga ko menga umugabo hari utuntu bavuga ati burya abagabo hari utuntu bikora mwibanga atari mpaka ngo abagore batumenye agakomeza akagitanga mwibanga ntangere. Vyanditse muri Mika igice c'indwi ku murongo wa 5. Ibi mvuze biranditse. Come on. Avuga ngo ntikishimira inshuti nuki mukunzi ufate n'akanwa kawe no kumugore wawe mufumbatira. Sejyo jambo mugabo. Yaba ritari muri Bibiliya umuntu yava vango menga gigisha. Oya ni kwivyo ni nkakaroro k'ivyo uri kuravuga. None ufise nk'umugore asesagura. Mugani ivyo. Fate nkakaroro ufise umugore iyo aronse amafaranga. Ikintu ca mbere yumvira mu mutwe ari Rolex. Ikintu ca mbere yumvira mu mutwe ari Goodyear. Yaje baramara magudire. Magudire. Mbona numvisa hure ari amanje ikintu cyambere yumvira ari style voilà ari style umugore ikintu cyambere yumvira ari kugurira amamega bwa busore bwirwa no ati I love you you are so cute agaca bagurira amamega bakida urumva none uwo muntu wewe uzoreka kumuhisha yuko udafise amafaranga ngo bimunyegeza wowe kubikaniro kavuga ati jewe ngaha nugukwera ndahwereye inza rigomba inyice ahubwo ndagwa mu bana ahubwo ngomba nomoke. Ariko rero ngo vyama byaceje ikibazo sito nkano mu bisagara ngo asanga umugabo afise account umugore ntazi number ugasanga waguze nk'agaparisera ahantu nta yigeza abica nikanda ugaje usanga wa mugabo ahubwo atangiye no gutegwa n'ibintu byo ugasanga ibi bintu vyeze hano ngo vyabahabara ugasanga umuhabara niwe afise amakuru menshi ko vyawe gusomba n'umugore wo muntu. Ariko n'abagore barabigira abagore benshi abagore mu mitwe bafise mu umugabo n'umwana wundi ugasanga umugore yarabwira apanga ibintu byinshi aragura cyangwa ugasanga arafise ukuntu ushobora gusanga kweri ariko arakorana n'abasaza we cyangwa ugasanga bene wabo ugasanga donc ibintu vyiwe biranyegeje ntushobora kumenya ngo ibi vyugariye he iyi mugabo bagira ivyo n'ubujuju nakubwira igituma n'ubujuju abagabo yaba n'abagore none gashako n'ubundi uko uturutse atariko utaha urashaka kuva ngaho uvuga ati jewe urumva kuri konti narayikoma je mfise konti zitatu mfise ivyo naguze kuno wabihije umugore ugacupfa ego aho kubera ugwaye nuvuga ngo uranse umwanya wo kwitegura ashaka kugupasura ngaho wonya ugasanga uguye muri mu bantu uzenya rimwe na rimwe wasanga barakugonze cyangwa kagwayo ariko araparangana ivyo byabaye mu 23 yo ugasanga uguyemwe ivyo byose ntusezera none gasha ya mafaranga bagutekera mwangara ko ni sanduku bakugura wenda kugira groupe rimwe batanga mu 2 barinda gukotiza kweli bagakukotiriza kandi we wararondeye urumva kubera amafaranga yawe aranyegeje waravyaye abana ivyo ntavyo bazi umugore ntavyazi none burya bubaza nk'umuntu uhaye amafaranga naho yo bari musaza cyane naho yo bari mushikawe cyane naho yo bari wanyu wahe burya upfuye baza ngo afise nk'imiliyoni nka 30 ziwawe yo cavuga ngo urumva ngo musaza wanje ngo yari yaragize ngo torangwa n'amafaranga oya monego navuga Yego. Aho cyanza akagura agakebo kameze neza, akagura akaduka kameze neza. Ahubwo abonye na gwa rupeti gwa ahantu ruri. Agenda rusuriye ko n'ivumbi cyangwa agenda rutabiyemo n'ibintu zenye. Ibiziba. Cyangwa kaja mu bashikiriza ngo hari akadeni ngo yaramfitiye ngo nivyo akunda. Kama kugira funike byabi. Kugira funike byabi ngo muzoraba ngo buke mu kandi. Ani muzoca. Muge kibazo gere namwe bwe muca mubigira gucyonya namwe muzopfa. Iyo umuntu yimvire ku rupfu niho cubona yuko ari yo ntuze gusa narabajije mu misi yahera nabajije ati none nk'umuntu apfuye afise konte atigeze yereka umuntu numwe bica bigenda gute ayo mafaranga caje ahiye nico nako ndibaza ni ku ruhande kwa banki je nagumye nabibaza kuva muri 2014 hari abana babibaje nyine mu mabanki mugabo no buheruka nta kwezi kurahera ndonse inyishu y'ico kibazo bamwe bati amabanki ari honnête imbere uri kuruguruza konte barakubaza personne de référence. Nukuvuga personne de référence ragi hari niwe baca barondera mu gihe uwo muntu bamaze kuromarika yuko atakigirane hariko amafaranga amaze igihe kirekire ntarotira ntagirane kandi atari compte block. Mu gihe nabonye menga ibintu bakomplete mu gihe uwo muntu hajya ahantu tamuhashize ntibashobora kubaza urabona hari igihe nko kuri compte usanga utuma rimwe nk'umudamu kubikura ntibashobora kubaza akavuga ati nta wundi muntu wahagufi bari begeranye hambavu maybe ho bari bubakanye oya bari yaranjantuka nibaza ko banki idashobora kujya amafaranga be nayo uko naho ubo yajya no mu bamugenda mu yabinyegereza iki je mba numva ahubwo bora bakenda kuraba uburyo umuntu yakoze borofa bene ubonye ko yabwo no kumuca n'amahanda agacashira ko nayandi hamwe ayashizemwe aca ikibazo nuko batona ya mucaba yana kingoraniro irega barakana ama credit je naratanga ahantu numvise ngo bashobora gutanga nk'icredit ugacasanga nk'umugore yatwaye nk'urugabo ashituye nk'ahantu ati cyangwa usinyire cyo umugabo asa n'ubundi
urugabo dihazare hore mwibara amafaranga amande amafaranga gusa rero nakunze umuntu atubwita amafaranga sa yiwacu atunda amafaranga yiwacu najya uba watanze ukorera Imana be najya uburiye ayandi ntabara yiwawe Eyo niyo mafaranga yiwawe jewe ndamaze gukora ivyigwa bishika nko kuri indwi ku kintu bita urupfu ni mpamvu abantu batinya urupfu ndakihitse naragitoye gusa biza kurangira nabo ndatinya urupfu yego kwe ivyo vyigwa bimenye neza birangira udatinya urupfu ahubwo nako ndibaza nako numa mengo ucurutinya gose urutinya gute kandi ucisanga ari ikintu gisanzwe basi ni nko ubuzi ati uko biri kose nta musi wohera ntariye ntakwaye uko biri kose inda yanje nubwo yovyimba nubwo yagira umunsi nuza guhera nawe ntashonje oya inzara itegerezwa kuza niko rutegerezwa kumenya yuko ati uko biri kose imbaho uko mbaho kose ndazi yuko nzopfa ikibazo rero akakantu abantu bakiyumvira gake ahubwo bacha bate ngo ivyo bintu kuzuravuga je ngo nshaka nk'umukira wa yifitiye amafaranga ukamubwira ngo uzopfa ndashaka kuva ngaho imbere ya kamera nikigano kitaraca kukazobona udufoto twa rest in peace turakorotse ni bamposting ubu mugabo rero muhungu ico gihe ho babuka no nshaka ko nikiganiro kuri tubigenze gute nkarinda ko nugira na sabizi ngo tumutetse yo ibihumbi jana mu masaha 28 byo biriko birakoragurika kuri Diko Entertainment wacha ngo kakahungu buho karayitanyutse basha ngo rabuko bigenze ku mpande bagaca bazana imiduga myinshi no kuja kwa muganga ndinda gufata akamoto canke nkagenda no kugura kwera ikisimeze uko ndabafashe mwazanye imiduga muzabona nigarukiye Twigarugire ku nama yacu uri kuravuga uburyo igiti gikwiye kugororwa kikiri gito uburyo abigeme bategurwa kare nako ndavuga tuyu munsi rero impamvu no munsi rero biriko bironona ingo umukobwa aragenda muri gera ntaho menya niwe yagiye amara y'imisi 3 jana gube ko nigeze kugenda no kukabareka araho mu kigobe hajya gucya munsi ya ambasade bazanga abakobwa bamaze ngo imisi 3 banwa no gutambuka nibatambuka abakobwa beza Diko amazi imisi 3 yewe bagiye kuzana taxi babafasha twariko takora indimi aho ya yo kuri eglise abasore bakomakomeye nibo bagenda kubaterura hamwe umutero agacanyerera agana jango bachaya avuga ninabirira demo ryahombye mu kabo kuruje muravye ati uyu munyige bageze nko mu rugo no kuri bari mu sha kandi ujye uzumva ejo ugiye kumukwa ngo miliyoni 100 ahubwo ne baronka n'abagabo mbere kare y'abantu ngo nibo barongorwa imbere y'abandi abakobwa babi nwangi nibo bambere mu kuronka abagabo aba banywa amashi umukobwa yihanganye yakuriye ku karago yama muri reki basira babasaya imana iravuze ngo ukazosanga saze ngaho kwako karago urumva imyaka 30 40 ariko ukwegashisha ari umugwaga unywashisha kugeza no muri leta civile ukabona sindi umusore w'igikoma ngoma ahubwo no muri leta civile akagenda gasize mu modoka hare ugasanga ubwo rero agoye ku umugabo yihanganya afise amafaranga umuhungu wa pastor atigeze amenye cishwe umukobwa yaje bango ba pastor nibo baba bameze neza gusuma baba abanyene ndaza kuvuga menga niko karorero ko umusore yategeza kuba afise discipline kurugo ruhande nibo nabwira ugasanga baronse abagabo wa mugabo nyene yipfuzwa n'abakobwa benshi kandi ari royo ari serious kuburyo ebana umugabo ati vraiment uyu muzee wa busara Timuzeni mzee hodari ariko ukaza gusanga rero wa mugore ebana atumwe ni Simbuze byashisha je ntavyonse harige usanga ari ingira kamaro ku magara y'aba oya barantunga bakanywa sinzi impamvu kanjemwo mugabo nyene nkanje kweri mbona ubwo rugero n'ubu bare bazifise batagufunga je ntumpa magara ntitwari kumwe ezo ndi bafungire ko nyene cubahiro batwemeye ko atari gupfa kuza baratwikoma zako ahanye n'icubahiro yararivumereye ariko ntiyigeze baravuga ngo bana ngo mumbikire uramubika hesha ico kintu bariko ntiyavuze ngo abantu bace bitwara uko biboneye ngo ntibo babika oya ndiko navuga none gadi ndiko tuvuze tishisha nako na muntu none hari umuntu aboneka n'washisha ku murango bazinywa mwijoro bazinywa mwijoro zanka zasenya ngo yarasenya ngo akavoma sinzi umuntu yigeze kumbwira ati bigiye ibintu byo gusenya rega ntibihenze izo zisenya niko zisenya inzugi bagasenya imifuko y'abantu bakavoma niba basenyera aho hantu n'umanyene biba byaravuze ngo abantu ngo bena ngo barahinduka hinduka gute
urazi ko ari umudada raho aha mu kigisagara ca Bujumbura mu ce vyari yepfo gucyanya yego yagiye nyene no kuvuga ubuzima bwiwe bwose yakuriye muri club yari muri boîte yari mu makaraoke ahantu hose yabari kirori niho yabarimwo yego acha kubitana n'umugabo hanyuma Imana burya nabavuga ngo mena ngo ntishara ngo guza mwe mufise programme y'Imana irabahuza nyene kandi bahuje imico ko mundi mugabo nawe nari umugabo atekereje mwavuga ngo ivuri hoze rigirana ngo sinzo umugabo arapowesha kumbe umubire igihe cyose muri weekend yavuga ati ibintu by'abagabo jewe byo kuza kuboherwa ku mugabo ntashobora kuja muri boîte birabaho hageze rero hageze vendredi yamubwiye ati burya mama yamagwara muri weekend mama yagwaye akamara agenda kumagiye muri boîte umugabo arabizo weekend zose mugore kwamara musiga ngara avuga ati reka ngene ntumenja kwitambira basi mwibanga ga telefone acarazimye sega muhira agiye muri boîte rero acagenda yakubise inkofero nko ngaha kugira ntagende umuntu aza kumukema kubera ntiyavuga nyene bari bamuzi nyene acara aracomoka kubita umuziki kubita akazi karo yagiye yidroze amafege yahimvye urumva idoze ngire afashe kikavanga na amavorote majani ndavuga ngo fozana kana windi mukadoze numva oya fozana ni nkere nta kiri yafashe urumva izintu zose zibongera agasara bwaye wala ako niko kakwamo udusara bwaye tw'ubwoko bwose yabuvanga vanza ko bita cocktail y'ubuzara bwaye acana aragenda arakubita akazi ndogo aracamo ni demo ryambaye ijipo rigera nko ngaha arabita baravuga ati demo rakatika abonye muziki rero yakora kata kumwe kwa abagore bamaze imisi bagira mu mariage to bamaze imisi tubona mu video sasa rero acharagenda yegera yade mu porepore ati bitesha ati neza katika yega baragenda no kundu no kuja hehe gusaba icyumba kwa amapote meze kwa afise n'ivyumba yego acara chimokana no mu cyumba rero barumvikana amahera byose baraheze yo hewe barajako kazagurana barakazagurana bagiye kugera mu gatondo sinzi rero ingene wa mugabo avyutse aragenda koga mu maso ngene fresh kunyene yatanguye kubona akitukarana aravuga ati none komengo kajya kagidi ndakazi nakamada azanga ebana ni madamu ro yarayapanze ati we ati urumva we yarazi ati umugabo aramufashe ati we nibiki ngo nibiki baravugana burya babihevye uko kumba umugabo yisanzwe bararanye ari umugore nawe asanga n'umugabo bararanye kandi bakiri muri boîte ko ya matara babona umengo sibo nigeze anavuga ngo amumvicwe muga hari umuntu abari mu kindi kirere nyuma muri shaka Iswahili twavuga walizozwe iti hani we shahani ariya n'indimi n'amajwi biba byahindutse no kuvuga muri rusange muyoberwa ababubu rero ikintu kiza gutuma bariko baragenda basambura nta nyigisho bafite zo kuzo okay ku rubumbiro zo kuziko yandero yahaziko ntayo bakironka byabiyago ntavyo bakironka ndaza bariko baradukurikirana hari abakwije imyaka 30 no munsi ihaje hari inkumi kwiza 30 okay na 40 bariko barayababa Yesu wanazari Yesu tabara abakobwa baronka abagabo bareke kuza bari babagabo babandi kuko bene abone usanga bariko bari babagabo babandi murantunga babiba birabaje none hari umugabo biba ubundi ho nabatse watangara wa 18 gukumbagaje wa mugabo ndiko navuga ko kantu uvuze ngo baba 30 na 40 bayegereza ngo nibo bibabagabo babanje mugabo mu bisanzwe usanze umwana wa 18 ururuka rusenye ngira ico kigano tuzokigaruka ko diko yego buryo umukobwa arinza saziri wabo burya ku murongo ntavyo baza ngo ntuba witeje ibibazo rimwe na rimwe Negira aba yaravuze ati bana je ntaco narakaye nako aba yarabonye abaduga n'abamanuka bakikama n'abakwepa akababonera wewe urinde none baso wewe ahubwo bisigura ngo uwo muntu kuba afise experience yose hariho reka ndabwite ngo ubusazi atokongera kugira mu gihe asitaye kuko abasigaye avuga ngo Imana yoma nkaronka umugabo rero arinza mutsitara banumva atokongera gukinisha ayo mahiko aronse reka shagufyina agiye akariye wibaza niwe nakubya igiti kigorwa kiri gito kandi ajya iyo ukojeje agatoke mu buki bino bakuriye biragoye ugize gutya uvuga ati reka numva kandi kanyuma kamara kanyuma gushika buhetse ariko hari gihe ntiwemera ko gukizwa bibaho ku kintu kacihana burundu kagebe mane hari ibintu bidakizwa uzundabire utubire tw'utusambanye twinshi nudukizwa turanyice no munsi
ari abakizwaje diko basi reka ndonda kwa karorero nuko avuga ntihaze kugira ubumbira ngo umuryango watumwe abumwe ngo gatukishe umuryango nyuma n'umuryango ngo aritukishe hariho umusenzi yazungurutse ku marezo sosiyo yambaye na efode urazi cyarico oya ziriya kanzu zamwe bagira ngo rika basira izi ndende cyane n'abahungu bazambara baramutembeje avuga yuko ateye inda abagore 12 bo mu vyumba vy'amasengero hamwe afise abagabo hari biburirane urumvuge nk'uko kavuga ati je nashaka unsengere nashaka imana inkorere impe umugabo none kujya ari umuntu none mwe muyera urazi yuko yamamugendera misi yose none oya si buri munsi yaba mufise mfi agacaza ngo ngo imana navutse ngo nyekera uramaza santre zanu twagiye gutembera umunsi usanga abagabo ko basengera bafata mu mutwe abagore bakabafata mu mabere oya murabirabisha ayanyumaso none tuguhisa namu ngo ngo imana ravutse ngo iki mu mabere yaba gusa rero imana reka abagabo shababa ibintu baduza ngo bariko baduza ngo amanota ngo y'abagore ngo bangane n'abagabo nibongana imana iri hanga genda mu ma eglise urabe ajya bagira ngo ngo pokeya bajya baguruka uzura bagurukamo aya nkanje wangurura ngo ndagurutse nkanje noguruka kwe uza gusanga bajya baguruka benshi n'abagore ubonye umugabo abonye bayikubitagura hasi ubonye umugabo agurutsemwo abari mineri va no kuri natubeshi Abari wa mugabo n'ubundi asanzwe yimereye nk'umufasi. Yego nukuri. Erigara abagabo usanga bafite amahormone. Ukagira ngo nuko ngarabarayizibye. Yego barabaho kabisa. Wicumwe none reka basi ndaguha karorero. Bajya abantu uhora bona bagenda hari amagirizo usanga bafite amantuze amakamera. Yego. Ugasanga bafite amakameraman media yishengera. None kasha uramaze kubona umukameraman yagurutse. Hako nyina kwa na mara. Nta badayimoni babarimwo. Kwa cyane umwe ndabona yituye hasi nguvuga ati kamera iragize ikibazo no muntu bamuguruye bataragera canke bamuhawe. Hako cameraman rero nabantuze nta madayimoni yigera batera. Cyero tunuko bagenda nandariza kamwe kukibuke. Bisigura ko rero barya ba mama abakobwa ba mu masengero bimwe nivyo bigirisha. Birivuga ngo ni mbombovu. Nabanyantege nka muri ivyo bintu. Nukuvuga nico gitima burya kenshi. Burya urinze ubona umugora ananiranye. Nuko ataba ari pose ya. Oya. Abari karaveri sinokubesha. Utiko irega harabagora umengo nabagabo. Nukuvuga ngo agumye ari umugore wa nyawe. Bafise imitima yoroshe. Kanatsinda ba Socrates na ba Fomamu. Na badirike bavuze yuko umuntu wa mbere ikiremwa ca mbere gifise umutima woroshe. Donc kicoroshe kumanipira. Nubwo hari abacavuga ngo igikoko ca mbere ngo umukenyezi igikoko nako bashaka ngo igikoko ca mbere kwisi ngo giteye ubwoba ngo numugore urazana batereye ubwoba nuko arashobora gutwarwa n'ibishobisho akamaro kweza ameze abiri ameze neza ataka kibanza na kimwe gihari nukuri muryoshye mumeze neza mugabo mu nyuma yibutse shakanu kabaye mu myaka yahera wumvise kaduza nk'izindi Yesuprine n'izindi mbaraga ashobora no kukumumura kubera ku kantu konyene akibutse kubera ntiba umuntu umugore ntatanga imbabazi mugabo yicaje oya donc uramushira muri mudu nyene uvuze ati warumva mbabarira kine ngo ntwavuce wicaje ngo birahetse oya nagira wa muntu avuga afisa agatima koroshe menga no mumarayika uruhande rumwe n'umwana muto akubabariye biraheze ninde yaguhenze genda abariko barakurikirana cyangwa bawazisavye nawe oya abariko barakurikirana yego genda bahe akantu bigako basigira ko gatip umukenyezi amaze imyaka 20 mu rugo umubajije ikosa rya mbere umugabo yamukoreye akija kumuresha akimuresha batari abantu aragibuka byabiremwa rero wa mugabo n'ubwo warobe akabirateye ubwoba urumva amubajije iciza ca mbere yamukoreye akimuresha cyamuryoheye naco yibuka genda rero baza umugabo wari we wese umugabo yibuka ikosa umugore yamukoreye kiretse kuba yo mucinyuma canke akamufatana mu bindi canke niba bavuga ngo ibintu biri grave tu yabigiye babihetse aba bandetse rero cyo bavuga yuko umugore akubwiye ati no kumena umutwe ataho kumenya no muzi ninyuma y'imyaka 20 azo kumumomora
arenza bivuga ariko umuntu w'umugabo akubwiye ati hano gusambura aca gusambuye ubwo nyene birahetse. Kuri iyo side abagabo n'abana beza. Bon ababihari bagenda basoma igitabo bita Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Wow. Les hommes viennent de Mars. Les femmes de Vénus. Bagende bakirawe kabisa. Nuko bimeze. DJ numva no gushimira kino kiyago tuze tukibandanye. Iki kiyago tuze tukibandanye tuzogaruka tubwira abantu ngo rero gwagwaruka babantu bageze kubaka. Ukubera wavuze muri rusangi uburyo abavyeyi babigira mu ruhara uburyo bwo kwitwara mugabo umaze kumenya ngo ndageze umwanya n'umwanya noja mu rugo inyifato rero bobo bakwiye kugira ku gatwe kabo ariko kandi tuzonagaruka tugere mu rugo wa muntu yagiriwe ubuntu akamara kurujamwo nizihe nyifato yogira kugira arurambiremwo. Muri make dufate ntiwagize amahirwe yo kwa abavyeyi bagukurikirana ntiwagize ushobora kuba butandu bafise cyangwa kabaka bari bahari mugabo bakaba benshi baratinya abana babo. Ubero byashikiye kugira ngo umenye inyifato wo kugira muri kino gihe ubwa mbere umenya ko ari kunyegeza inzara. Iyindi secret nahereye ku bakobwa ikindi naco rero gihari abakobwa mwiyubare abahungu barakunda kubaza ngo mbega waryamanye n'abahungu bangahe. Iki kibazo ntigikenewe ikuraha ndakunda kubashigikira kubesha. Hari umukobwa je yaje arambwira ati je maze kuryamana n'abahungu n'abagabo indiri n'ukuri imbere no kurongorwa ni nkamwe numva no bangiye kuruhurira umutwe kugira ngo ndabe ko basibondeka kuko urumva nabaye nk'icuro ry'imugani je sinzi ivyambaye ko no kuvuga umutima wo gufasha vraiment agenda ufise je undiriye rimwe kabiri ubwa gatatu ngenda gutamwo basi kugira ndabe yuko ndanga kubona umuntu ababaye nukuvagira ubuntu butiza urugi n'imfizi zateye urukutita adigenda wibereho ati mugabo rero jewe sinshaka ko umugabo wanje amenya yuko jewe nadabanganye nawe ati icambere nuko atazaba gutwaye kuba hafi amahirwe nuko yaramuvanya mu Burundi bagiye kuba hanze kubera mu Burundi abantu benshi bari batagira ico bakora usanga ivyo bakora bacha bakora urusaku ako kabaga wewe wangu atwayidaya wewe utarindaya ko bataragutwara none nyimba ari cenzizi yiwe urumva hanyuma no kuvuga ngo biza kurangira rero wa mukobwa ndamubwiye ati reka ikintu gihari no kuri Imana yambabara nyimba je naramubeje ati umugabo mu bisanzwe ikintu kimwonona mu mutwe no kumenya amanyanga uba waraciyemo canke amanyanga uri kuracamwa ubundi nawo buri umusamburanyi ukagenda ugasamburana ntabimenye umugabo ntaciye mutwaye nyimba ugenda ukavyara hanze ukavyara n'abandi bagabo umugabo ntabimenye ivyo ntaciye mutwaye ariko tuguriye kibazo nkuba kiko bishitse akakikubaza kuko benshi barakibaza nkuko babivuze byo bavyiza umubwiye ngo nabikoze kabiri kandi ari zancura ibihumbi zidaharuka yewe navyo ibihumbi 10 mubwira ati ebana karantorotse incuro zibiri ahubwo baragufashe ku ngufu cyo urazingene namubwiye ubwo rugo ko bagubakiye yagukuye kwatandi iko kinyoma ega tuteverite ne pabonade rujya yavuze no n'umusatsi nukuvuga iki nugutegura umutima n'umutwe wa mugabo wenye muri tayari kuba kutazimara amaza wenyine ubwi wawe Hemwe nguru kumva ngo cengwa bakaba twaryamanye ngo ni pente ngo mbere ngo wanashaka ngo bamwe ngo bagira uku wande bambwira ngo duzukuguru abandi ngo duzukuboko abandi ngo gira ibyo bintu nta matwi y'umugabo byonetsera wavyumvise nawe nukuvuga rero wewe ati je naranagowe ati mbere bibi yaye ngombwa ati uteresheje namosozi hamwe ari gukurana mwishuri cwanza kurira ati nebutse vyambaye ko timimeze gute none ati cyo nabona bakwatantinesha ati titante nagiye kurangura tiyagiye mu Buganda tije kigaboneka ngwenza ngakimejeje umugabo reka byarabaye ati nuko ntafashe ka video gusa nako kwere timbuja narariza umugabo na wararirasha tarafata timore shasheri wa more mwana yisanga ari wa ahubwo menga timvufye turahohoterwa twewe mukamati rero abagabo bafite n'ibindi nabonye ntibarakubwira abagabo nabo yarasanze ruhanda afise umutima woroshe ukadukukarira kubera mugukunda akubwiye buryo yahotewe agafatwa ku nguvu amarira aramutse atanakorotse basi wo agashaka umwereka nawe ko bikubabaje ati je nawe mbere je sinzi ngene bizava binagenda je nk'ubuje numva vyara cy'abagabo je bose barayo ati baranandukuye iti je mbonye umugabo je mbonye nk'intare nuba wa mugabo acagwana urugamba rwo kubereka we ko atari intara ho kwatandukanye yinjirira kuguhoza atandukanye n'izo mbwa nuguhuha umuhimbiri igorogabo wa tantine wa yewe mukama w'ikikongo kuravati kunyegeze banyegeze inzara hariho kugira ibanga d'abord ibintu bijanye n'amabaga yabubatse so gufa guparangana ngurumva ngo vyagenze kunuko urumva
rero sasa igikurikira kuba wonyegeza inzara ukeneye kubaka umvura tayari sivyo no kuvuga ikindi naco kiba gihari no gukurikirana inyigisho sivyo zitangwa ijya nino yego kubera ko hari abigisha vraiment biriwa mbere no ku ma YouTube bariko barigisha nuko je ndabahereza kuri tubigenze gute nkabana bariko birabira hirya ngira bashaka ko umuntu abwira ngo umva ngo nakayarahukanye ayo makuru nanzo kubarondera abantu bahukanye je oya nk'akaroro bagende kuri tubigenze gute baranyigisho zihari zibari nyinshi benshi bishaka byandi byo hakujya bavuga ngo ngo ubunyene ngo urumva basha ngo yarashe kuri kamera nyimbara maki ngira na maraso urumva ivyo basi na mitera kinavuze cyo no bagirira kugira ngo bigende neza ngira ababaze ngo banteje imbere oce sindagira bijya byo kugira by'amafaranga ntunana mugabo naco bagusabageze tugenze gute nta bashasha ko nari n'Imana ariyo kubera ko batagakize kusanga byabaye ukundi hanyuma ikindi naco nuko abanacari ku bakobwa abigeme barakwiye kugira ikintu bita kubaha no kwigengesera no kuvuga kubaha ndavuga ko yabo musheri wiwe yaba nabandi bantu akabuha gaca bugufi kubera abagabo barakunda abakobwa baciye bugufi barakunda abakobwa donc bubaha abona ko yubaha ahantu hari hose barakunda abakobwa bari responsable yego yego utuntu tubaye naho ubu nutuntu kavuga ati canke urabona nkunda gwe nk'akarorero urazi uri kumwe n'umusheri wawe umuhungu ukabona nk'umwana afise ibiseru mwibarabara ugafata uwo mwana ukamuhanagura ibiseru uraza amanota uba winjize kuwo musheri wawe ko kantu urumva ko muri gato ngo mwibara bavuga ati naka action keza none uyu muntu arinda ashobora gufata umwana wo mwibara baraguke gwanje bo bazofata gute kubera ko abahungu iyo yimirije kugira mariage arabira muri kazoza gusumba muri kubu uyu muntu mbega muri kazoza bizogenda gute ikindi naco kigira kane yimba atari gatanu no kuvuga ngo bamenyere kuba bo mu byo baganira n'abahungu bakundanye niba muri vya bindi kurumva ngo ndagushaka ngo nagukumbuye kubera ko iyo bamaze kubarondera mu nyuma no basagara bahindukira ngo ndagushaka ngo nibo babirukako no kuvuga rero yuko bisaba yuko uno mwanya baba bafise abafiançailles bafata umwanya wo kugira ngo baganize bashiri babo ti bishitse shushu ukaronka amafaranga nako ndimvira ko twoyakoresha ibintu nibi wow hana ko agenda kigura nk'akantu gace ngo yakora arakoze ibintu vya pirate nawe we kutabiguze genda ko abahungu benshi rero yarakaye abwo turagenda kuri bajya bagura ivyo ushaka bagura vyiza kandi iyo jambo ntibari ryoshe kuryumva oya no kuvuga bige ikintu kijanye no guha imitwe abahungu baba bakundanye ikindi naco bamenyere gukreya utuntu tutudiri gukreya bakreya tu business ko umuhungu yabonye umukobwa ariko arakreya utuntu tutudiri aravuga ati uyu muntu kweri yiyaranja mu dufaranga dukenya kwako mbega nina mushira muri business ziwanje simura ntubona kwiterambere zo bari satse icyo kintu nico muri usangiro n'ivyo bindi byinshi usanga biri indani hanyuma ku bahungu nabo kumbure abahungu iyo bageze iyo bahiye bavuga ngo iyo bahiye abakobwa kenshi barakunda kuraba ingeso nabonyene ingeso z'umuhungu abakobwa rero benshi bakorera ku bwoba mbega muri kazoza uyu mugabo bamwe agenda ngo sinze kurabona umuhungu kenshi ariko n'umukobwa psychologiquement abyumva umenga arakaze yego abayumva umenga arakaze benshi urabona nk'itwe umenga nakateo ikubita yose uri no kurivora ashaka kwanga kuva mwibara bakagwa mbyimvye nkuko kagabuze bijya abakobwa barabigaya ugire wikorera imodoka kandi mwereke ko umuntu akaze acibona ahubwo kuri febre uri kuregereza kwikaza ni ubumeze nka abahungu bagenda bagakota mahera bwekana kwingoda ikaze ngo yerekana kwingoda ivyinze huwa reka burya uraza umukobwa mwajanye ari umukobwa gukunda mukajana mukabana wanashaka ugafata nk'abajama ukabiga ati bahungure mwihangane twana wisodi mwimwe kandi twanagaje kame kafangaze ntibave mbwira kongeza kubera irare murabona ni hata kukavugisha ukuri umukobwa arakunda ivyo none umukobwa kwa pressure ngo nukuri nguri kuravuga ngo ngoza ni chake zitatu ngo chamuzana n'ivye ngaha pembeni ngo nimutugire ngo ibiro 10 vy'inyama ngo mbere ngo ahubwo ngo ndabimenya ngo naye kugura ingurube yose ngo bakayita yose bazayikatira acana kuri nk'ikirofu abadada aba yakuma indinza bakubonye ugiye kuraba nk'umugore w'umunzu wenyine uzurabe na kuri radio ukayigura 10 biga ntave baza ngo birakorohera kugira usure kuyigurisha abwo atereka shagufyira yego no kuvuga iki rero umukobwa uza kubona yuko ni kimwe mu bimenyetso bikorera ko umukobwa gukunda arakubuza gusorora umuntu kijina waje ntango cewe ngo uri kuri amparura je ngo nawe waronde ngo cewe wihagarara ko uzubira ngo bikini hanyuma ikindi naco abakobwa barakunda abahungu bambara neza
Okay. biswaga nivyo barakunda navuze ko bakunda abahungu ashobora kuba afite udufaranga n'ibimenyetso bimwerekana ko ashobora kuba afite udufaranga mugabo ntibakunda kudusesagura kubera ko abakobwa benshi barafuha kujya bayumva ashaka abe wenyene kuri wewe ndiko bashaka nuko nubwo buryo bwokora kuri wewe si avuga ngo sinzi ko abanyamwise zari ko araserikira ngo biraryoshe ngo ugira umugore ngo uhera ngo amakosa yose ngukora ngo wingiwe niyo y'umuryango bavuga ngo numugore yamwoheje akantu nakaboye ubundi rero bijya ufise umugore akosha kudasesagura abari umugore muzima oya ubwo yatitoje ko makaye muri vile bana kuruborofa numva uwo ntaba babaye uburyo amafaranga yawe yohera uburyo yohomba ama weekend zose akubwira ngo tugende kuramukanya ngo tuje kwibarutsa ngo tugende ngo kuje kurabagwayi ni sawa biraryoshe uri kumena sheri wamugiye kuraba abana bagwayi mayengo kuja ngo tuje muri barayida shawa ugasanga umugabo muzima yakaze agayifotoza yifashe ku n'agapositeri atamiti wari ivyo birabaho nukuri kwimana je no kuja mu rubanza rwa mariage ni banga oya mugabo ni dupfa ngo ni kubera ngo atanu urubanza nyene rwa fresh dupfa gusa amasaha babishe none wewe wanditse ko 17 yewe datwanjira je 18 ngo abageni ngo bakija kwifotoza ugasanga bacero amasaha afatata niba warabibonye kuri mariage ya kijaje nagumye ndabagiserera tugende twace yego numva je ibintu byo guceka wahageze ku mwanya kabisa rero kuvuga iki ikindi kintu abakobwa bakunda kubahungu bariko baritegura bageze kubaka ni umuhungu akora du project twinshi haga abakobwa ntwabo ubona barakunda abahungu baruha kubera afite ubwo bw'ingena zo baho avuga ati none iki kinebwe binajyama kikajyaba bidaca bihera hiye mugabo nutigita yashu wabizi yashu haga rero ari abantu baba bibaza ngo abakobwa ngo bakunda abahungu bafise swaga ngo biteye freshere bikini batikora ko batavyuka ngo rero yuko ufise freshere ubundi munsi mutokero wambaye inkima iyashu yakurenze wanashaka ufise n'amasirinda muri mekanisye urumva ugira ati sheri wihangane vraiment yana ndamutsa ngaha nyene ni fresh kweli twarumva ko ndatigitaro tubona na ndimwo kuno kati mugabo nubwo mbona mengo nta mahera menshi arimo ariko tu ntihobora no muzingo basuzodufasha muri kazoza kacu mudema cavuga ati musore n'uyo kubana namukubari mugabo amurasokoza idrede uraje gushira ko no mufuko w'isima reka cyako aho yati we bire ibintu byo busumati ati nzoshira kwigisuko nawe uterere ko bref abakobwa ikintu bakunda aza kubona ko wageze mu gihe abona yuko ushoboye ikintu bita chic shake shock it means ibintu bisigura chic ndumvamwe swaga kimwe kuravuga kwambara neza kuberwa kuba smart voilà ushatse bari imiterere ibintu bigenda oya ni smart ni chic shock nayo uri chic ni chic shock shake kuba uri umuhungu afite dufaranga kuvuga wawe neko navuga rero apambana apana amafaranga ni wawe byari ngo ni materialism cyangwa ngo nayo kirenga ngo na mamiliyoni burya umuhungu afite amafaranga nujya umuhungu afite mind arasumba wa undi agenda na 65 cyangwa 7 ntumbaze wa undi agenda nibihinda mugabo ugasanga amafaranga nako mu mutwe ugasanga ni zero kubera ko umuhungu afite umugambi arashobora gufata 500,000 akayamanaging agakoramo amadini miyo 500,000 hanyuma wa undi newe afise 50 million bakaza guhura wa undi ageze kuri 10 million bose bageze kuri 10 million we waduga yavuye kuri 500,000 na wa undi wa 50 million amanuka ayajya oh la la bahura subira iyo we ari karava none wafise amafaranga menshi ni wafise mind wumva ari ubuhe wo guhitamo oya uyu wa mind yubahe gose hanyuma no kuvuga ngo shoke naho ni ubuzi kurangura amabanga yabubatse ubundi kugira ngo umenye ko umuhungu aze kurangura amabanga yabubatse simpaka ngo mwende kubikora shawa bimenya guce birabishije amaso wa mugabo urazi gadiko hariho abahungu unaho mura mwibaro wacona ko umuhungu yamagoreye ikintu bita kwisambanya yego ko ari murabuze bisabone kabisa umubonye gusa okay naba bati mbashe ndabivuge hari umuntu ushaka gusanga yashaje iminkanyara ari iminkanyari urumva kandi afite imyaka mikeyi kubera ko bakoresha imitsi myinshi cyane gose bakoresha ingufu nyinshi z'imitsi hariho ubutsiro bugenda bugaturagurika urumva ubwo butsiro bugiye bugaturagurika hariho n'ibindi bigenda bikononeka rusanga umenga afite ibibazo byinshi kandi no kwimbira ashaka kwimbira ngo agere kure kubera ko ubwonko yaraburuhije bwararushe
bene abakenshi ngunda kubabwira ati nukuri nyimba warahitiyemo ibintu bijanye no kwisambanya isambanya uheze uzorinda upfa wisambanya mugo ntuzogende kukonona umukobwa w'abandi kandi rero usanga no kuresha nyabaye ntibababaze no kuresha oya barafotora gusa aje bwati bashaje dukorane yaka yose nukora muri rusangira abahungu donc abahungu umuhungu ashobora kuba ari smart kubyo mutemera no kavuga ati ego vraiment hanyuma afise donc na mind yo kuronda amafaranga hanyuma kandi wa wundi ushobora kubona ikina cyo kiberekana yuko kikwereka umuhungu yuko ari umuhungu azi kurangura amabanga yubatse fresh azona bishobora ntigera kubwira ngo musambane babwira ngo ngo inzoka ngo ziranyishe ngo nze ndalibwa ngo kuno ugenda kwa muganga ngo yarobenda zore ivyo ndi bikure bene bage bagenda barasega sega bage bagenda barahunahuna banje nkunda kuvyita guhunahuna abahunahuna igitsina bene abo kenshi usanga atari byo babashoboye no kuvuga abafatwa n'ingoga n'umusonga iya kironse naca yikura umusonga urumva ntabatane n'umuntu agiye mu kazo kazuguma bya bintu birakomeye birareka gukomera urabibona umubona neza umushikiriye abameze nka wawundi nukuvuga cyose nawe nukukuri patara ugiye mu kazo kazuguma n'ukuri patara yego ugiye muri iyi ntwara n'ukuri patara yego kandi byose urumva iyo biheze uba wumva ati oh na cyo narondera cyari Dasoni. Ewaremze. Shukrani sana. Karibu sana. Tukushimire ku kanyuma waduhaye. Weyo duhuye n'amasanga abayohera. Gusa shukrani yuko shukrani nkeka waravyibagiye. Dorote yaratwigishije ko aho kandi kace ko iyo arabarenze umwe. Kace kiyo barenze umwe. Karibuni, shukrani. Narishe minervare kandi ngume nabibigisha kandi nanje batandi. Warukibuze cyane. Rego ndavuga nti umaze kuba umuntu wacu barongera bakubone vuba ariko kandi bagende barabe no kuri tubigenze gute ibiganiro bihari bimeze neza nka bino tubikora kugira twige nikuba ari ugutwenga gusa kubera ko natanguye ndabivuga buno buzima hatabayeho kuvuga urukundo umubano mu ngo n'imiryango n'igihugu nicokomera kuko kigizwe n'ivyo bintu. Yes nuko reka jewe genda kubwire kuri kino ko ari abantu nabanye bagira ama commentaire atandukanye si nigisha nkoresha gutwenga kubera ko biba bitwengeje ariko rero ni style nize bita edutainment no kuvuga ngo eduquer bifatanye na entertainment bisobanura ngo rero ibifasha abantu kugira ngo ntibarambirwe mu gihe bariko bariyiga kuko hano tuje rumba umwana w'umukobwa atanu ukura kwiginya mu bisanzwe wo sinzi gomba mbona batonizera ibyo uri kuravuga rero umwana w'ubwenge yumvira mu isoko iyo yaremye kuwa Mungu. Bwana Legend ndagukengurukire cyane. Urakoze cyane bwana Diko. Ego ndishimire kandi n'abakunzi ba Diko Entertainment. Ego Imana bagire neza. Diko Entertainment.